Mu ntango z'uku kwezi kwandamukiza umwaka wa 2025 ishirahamwe rikiyemwe abaganga b'abakristo BCMDA Burundi Christian Medical and Dental Association rifatanije n'ishengero PTI Partners Trust International baratunganije uruganda rw'inyigisho ku barongozi b'amashengero hamwe n'amashirahamwe y'Ukristo. Urwo ruganda rukaba rwabereye ku Hotel Kings Conference Center iri mu gisagara ca Bujumbura. Uko bimenyeshwa na muganga Nkengurutse Jose arongoye iryo shirahamwe, urwo ruganda rukaba rwari rufise intumbero yo gukangurira abarongozi b'amashengero ngo bamenye yuko ivyerekeye amagara yabo hamwe n'ayabo barongoye biberekeye. Umurongozi w'ishengero yitwararika amagara yiwe n'ay'abarongoye. Icyambere nuko ku magara yiwe birakenewe kuko nivyo bakunda yuko abandanya arongora umusho ajejwe atari ya bonne santé physique, icyo bifatana byinshi na santé spirituelle yiwe. Hama kandi abarongoye igihe badafise amagara meza physique, nawe ibyo mugira ingaruka kuko nta bantu iyo bafise ashobora kwikora kuko nabo ntiboba baguwe neza. Rero umurongozi mwiza w'ishengero yategerezwa no kwiyumvira kwitwararika n'amagara meza yabo arongoye, y'ubusho arongoye, kuko bafise amagara meza n'irya migambi y'ishengero imigambi y'ishengero ibifise biroka kuja mu ngiro. Mugabo badafise amagara meza bashobora kuzoshika imigambi bafise mugira ashobora kuzoteba bigafata umwanya kuko babantu bari magoyagiye bataguwe neza. Rero nibaza ko ishengero rikwiye mu migambi bagira mu ntunganyo ryayo kwiyumvira ku ntunganyo ishobora kurifasha gutorera umuti amagara y'abanyamuryango b'iryo shengero kugira ngo bikunde abe preserve bagira amagara meza kandi bashobore kubaho bumva bamerewe neza baguwe neza à la fois physiquement na spirituellement, bishobore gufasha na wa murongozi w'ishengero ashobora gushika ku cyo yifuza gushikako kirongoye bien sûr n'ijambo ry'Imana n'ikimana y'amagara y'ishengero. Naryo si kindi nuko mu kwezi kw'ishabivutse tugenda mu mahanga yose tukabwira ubutumwa bwiza abantu, tukabahindura abigishwa abakristo. Mugabo ivyo biragorana igihe abanyamuryango cyangwa abanyeshengero badafise amagara meza physique aza gutuma bifatana no kugira amagara meza spiritual. Mu cigwa catanzwe na Pastori Muganga David Niyonzima yerekanye ko abarongozi b'amashengero nabo bakorwako n'ibibazo vyerekeye amagara bivuye no kwikorwa bakora, kandi ko bafise uruhara rukomeye bogira mu guteza imbere amagara yabo hamwe n'ayabo barongoye igihe bobigira umwitwarariko wabo bakongera bagaha ikibanza mu ntunganyo z'ibikorwa vyabo abafise ubuhinga mu vyerekeye amagara y'abantu bari mu ishengero ngo babakorere bongere bakorere n'ishengero. Uwundi muhinga yatanze icigwa Pastori Muganga Prosper Barenga yabo yerekanye ko amashengero ari ibibanza vyiza abantu baronkeramwo inyigisho vyoroshe, kandi ko igihe abarongozi bo kwitwararika gushira inguvu no mu vyerekeye amagara yabo n'ayabo barongoye vyoheza bikagira umusaruro mwiza mu guteza imbere amagara y'abanyeshengero hamwe n'ayabenegihugu muri rusange. Abahinga batanze ivyigwa bose berekanye ko igihe abarongozi batogira umwitwarariko w'amagara yabo hamwe n'ayabo barongoye, ibikorwa amashengero ariko arakora bishobora kuzohungabanywa n'isinzikara ry'amagara y'abayahurikiyemwo. Ngombye kuvuga ku ngaruka zishika iyo umurongozi w'ishengero atitwaza amagara yiwe, no bibabwira nkoresheje uburoro bwinshi. Nkoreshe kano karorero k'umuntu umwe yari umurongozi akomeye cyane mu myaka yaheze, ntihari ngaho iwacu ntari hanze, azwi rwose, yakoreye Imana mu buryo buteye ubwoba. N'abantu bake niba hari abariho baba barakoreye Imana nkawe. Mugabo aza kuko yazi ko akora Imana cyane, akoresha ingufu ziwe zose, atitwararika amagara yiwe, ahubwo yitwararika imitima y'abantu no gukizwa kwabo gusa. We yumva kuri ivyo bikwiye ngira ngo kwanga Imana nayo izoca yitwararika ibisigaye. Ubwo umuntu maze abona araremvye, abona ko agiye gupfa, acavuga ijambo rimwe rikomeye. Yavuze ngo Imana yampaye ubutumwa, ikimpa ni na cheval yo kubutwara.
cyangwa ko ari mu myaka n'imiduga itari bwaboneka. Ati none nsanze cheval nayishe kandi ngifise bwa butumwa uwo yagira apfe kandi effectivement yaciye apfa. Uwo n'umuntu uwundi wo ngaho iwacu akiri na muto wewe twavuganye nta misi mishirahe asanze afise diyabete muga agiye kuraba asanga yavuye kumwitwarariko mwinshi w'ibikorwa vy'Imana yariko arakora no kutitwararika ubwiwe ibimwerekeye kuruhuka gufungura n'ibindi. Afise imyaka itarenza 40 akiri hafi cane. Wewe umwamenga muvyo yari yiteze kwari uko nakorera Imana agakoresha ingufu ziwe zose ko Imana nayo izoce yitwararika amagara yiwe. Ambara ati nagize shock mbonye ibi vyashikiye, nari nzi ko ibi ndabikoze ko Imana izoce yitwararika bikabira. Rero nagamvuge no ingaruka ya mbere nuko nta muntu bakunda Imana gute naho yo bayikorera gute mu vy'Imana idutegeka kandi twitezeko nuko twitwararika uwo mubiri tutawambaye tudashobora kuyikorera. Muganga Nkengurutse Yoze arongoye ishirahamwe ry'Abaganga akaba yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko imiryango yuguruye mu ishirahamwe ryabo ku barongozi bo kwifuza ubufasha bw'abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu mu ntumbero yo kwitwararika amagara yabo n'ayabo barongoye. Hari kandi tugurira imiryango amashengero kwitura igihe bikenewe yuko BCMD Communication Medical Association igira an impact mu muryango w'ishengero kugira ngo bishoboke amagara y'abanyamiryango itandukanye mu mayigize atandukanye abe hameze neza baguwe neza bazi bafise ubumenyi byerekeye amagara yabo kandi bashobora no kwikingira indwara zoshobora kwikingira. Abitavye urwo ruganda bakaba barashimiye cane ishirahamwe rihikiyemwo abaganga b'abakristo hamwe n'ishengero PTI batunganije urwo ruganda nk'uko babitwiganiye. Urwo ruganda rwababereye ingirakamaro cane. Akamuntu batera abagenzi banje abakozi b'Imana nuko nabo nyine batahura yuko iby'amagara y'abantu amashengero barongoye hanyuma ubwo bakamenya ko hariho ababyize hari abaganga babifitiye ubumenyi. Abo baganga barakwiriye kubaha ikibanza bagashobora gutanga ubwo bumenyi. Abo bitavye urwo ruganda bakaba basavye ko inyigisho bene izo zogwizwa mu ntumbero yo kubungabunga amagara y'abantu.